amenyereza equipe yitwa Barcelona n'ubundi bariko baramutuma gahunda zikomeye cyane bigaragara n'ubundi ko ibijyanye no kongereza nako kwinjiza umukinyi na cyane kujya ku isoko ry'igura n'igurisha muri equipe yitwa Barcelona bisa nk'ibiriko biragorana ariko ni equipe ya Barcelona batanguye imimenyerezo yabo kuri no munsi nabonye kumbura Clovis atorana amafoto baje batanga imyezo 18 no munsi ya kuko ku munsi wejo bakoze ibipimo by'amagara uno munsi 18 twatwinje hano muri studio batanguye entraînement hariya kuri camp yitiriwe Tito Villanova nyuma yo kumenyesha ko mu mwaka uzocegwa ashobora no gutakaza ikibanza ahubwo atari no gusiba match Konde yashyize mu mimenyerezo y'umunsi bwa mbere saa 9 yaramaze kwashika kuri entraînement itangura 18 entraînement itangura 18 Konde saa 9 yari aravuga ati mze nivyo uzanye ibyo gutakaza ikibanza nabyo bigiyemwo cyane ko mwakweze ari mu bacerewe cyane gose ari mu bacerewe cyane mu gutwaje abakinyi basivye inkino za Barcelona kubera rotari yageze muri entraînement saa 9 n'umunsi mu mimenyerezo yakoze ariko kandi biganagara ngo azar ibijanye no kugura abakinyi muri equipe yitwa Barcelona kiriko kiraba ikibazo niko vyanse Luis Diaz nabigaragara ngo ntibiko birakunda nko vyategerezwa ara makuru avuga Rashford harayavuga Ademola Lookman harayavuga nkuko nendege yatandukanye ariko rubundi biganagara ngo muri entraînement n'umunsi equipe yitwa Barcelona bari bafise bamwe mu bana babo bo mu academica ya bivuze neza ni equipe FC Barcelona bagaragaye mu myimenyerezo avec novuga ngo convocation y'abasore bagiye batandukanye ariko n'ubundi bo mu academy cyangwa se muri equipe yabo no kumbure Clovis dufata tuzanira iriya foto bari mu myimenyerezo ariko igihari nuko kugeza muri kano kanya abari kuri YouTube barabona amafoto y'imyimenyerezo ya Barcelona yatanguye no munsi saa 12 ni bagarutse ku kazi mu kazi na Yamari yagarutse na bose bari mu bipimo yarahari hariya mzo akazwa na Oriol Romeo hariya ku igori yewe man ari convaincu ko atazoba muri projet ya Afrique sote baronga equipe mutwara tonse equipe bitegura Brazil ya contre Oriol Romeo uramubona hariya yifashe zagati abakozi ba Barcelona biva gute musore kora muri Stade Romeo Oriol Romeo mama yes birumvikana ko kugeza muri kano kanya equipe ya FC Barcelona batangwa imimenyerezo hari abantu bagera kuri 10 bashasha muri no equipe nyuma yuko mu mwaka weze muri Afrique atangura saison yari yakonvotsa abana 16 muri equipe abo saison yarangiye bagize bilan ikurikira batandatu barasohotse muri equipe ndavuga Michael Faye na Hernandez yagiye muri Al Ittihad Michael Faye yagiye kwa Rennes Noah Darvic yagiye kwa Stuttgart Sergi Dominguez yagiye kwa Dinamo Zagreb Angel Alarcon yagiye kwa FC Porto ndetse Andrea Saraga yagiye kwa Grenade mugiye abakinyi bagera kuri 4 bagumanye na equipe nkuru ndavuga Marc Casado Marc Bernard Gerard Martin na Hector Ford mugiye no kuvuga ngo Hector Ford wewe na Marc Casado no kuri Xavi baragaragaye mugabo bari bakira abana n'ubundi bo muri equipe uno munsi wanashima nabonye witwa Gerard Martin ndetse n'uwitwa Hector Ford bo baraza ko banahabwa nimero za equipe ya mbere buriya ziriya nimero bari bambaye bari bagiharurwa nk'abana nyine bakina ariko ari muri equipe 35 ziriya baratandukana nazo ino sezo Imana ni nziza martagira bentegre muri equipe nkuru ya muri abo bakinyi 16 rero nyuma ya batandatu basohotse bane bakagumana na equipe nkuru n'ubu bakiri kumwe nayo abandi batandatu baracari ngaho sote barasubije muri equipe no canke rimwe na rimwe barikogwa ko muri equipe nkuru no witwa Diego Cochen Queen Junior Casanova Andre Cuenca Alexi Olmedo Tony Fernandez ndetse n'uwitwa Guille Fernandez abo bari kumwe na equipe muri pre-season ariko vyarangiye biswa abakinyi ba equipe no n'ubundi kugeza muri kano kanya mugeno bwo rero kugeza muri kano kanya Clovis atronderere ari foto y'aba bana kandi nayimukubite kugira ngo tuvyinjemo neza turabakazi umugabo yitwa Dietans Flick atumwe n'ubundi ko kadasa nako yari yatumwe mu mwakweze ko mwakweze yatumwe ibikombe atumwa kubaka Barcelona nziza mugabo isoko nigura nigurisha n'ubundi batagira gute batagerwa muri equipe FC Barcelona Clovis adufashe atuzanire ino foto bigaragara ngo numwiyaranje ya nuko bivugwa ko kugeza muri kano kanya equipe yiwe yagaragayemwo abana bagera kuri 10 bakiri bato uwitwa Landry Fare uwitwa Tony Fernandez uwitwa Guillermo Fernandez uwitwa Jean Virgili uwitwa Joan Hernandez Ibrahim Diarra Joffre Torrente Pedro Fernandez Dani Rodriguez ndetse n'uwitwa Ronnie Bargi wowe baheruka kuba basinyisha bakuye hariya muri equipe ya Copenhagen birumvikana ko ni sura nshasha zigera ku 10 mugabo ku isoko gigura nigurisha n'ubundi ubona ngo
Barcelona bivaye nico bategerezwa ko baviza basa n'abatagize isoko gigura nigurisha kuko abakinyi bashasha kwa Barcelona Nuworoni Bargi yinjiye ndetse nuno munyegori azwi ku izina ryande rya no munyegori baguze mushasha azwi izina rya Joan Garcia rero ni nawe abantu bavuze ngo Afrika subiye gutumwa ibikomeye nkuko yabitumwa mu makwezi ariko kandi kuje kurondera ibikomeye na cancane ko bavuga ngo objectif yacu no mwaka niyo kuzana muhira bimwe mu bikombe dudaheruka dukumbuye mu gisagara c'Ikatalon na cancane Ligue des Champions kuko abari kuri YouTube barabona abana bari mu bimenyerezo na Lamine Yamal na Sarawi bana yabigarutseko ati turakora ibishoboka byose tugire gute turakora ibishoboka byose tuzana igikombe ca Ligue des Champions rero je ndagaruka ku bintu bibiri birashoboka ko umugabo yitwa Hansi Flick ivyo biri probable katumwa abishikako kuko ivyo azotumwa n'ibikombe cyangwa icyatumwe Hansi Flick cyangwa Barcelona muzi tumwe nukugira saison nziza irenge iyo bagize mu makwezi iyo nayo mbanza gutangura kwibaza ikibazo est-il possible ko equipe ya Barcelona 11 twabonye bakorejwe cyane basubiramo ya saison bakoze na cyane trio d'attaque equipe ya Barcelona Rafinha Lewandowski Lamine Yamal birashoboka ko ibiharuro baduhaye basubira bakabidoha cyangwa bakanabirenza probablement oui probablement non ndabiya 50 jewe kuko ikigaragara nuko eske Robert Lewandowski umwanya yakinye mwakwezi no musazo uro biragaragara ko umwanya uzogabanuka Rafinha ukoroherwa yoba yaragize kugira ngo izi statistique y'explose ubwo azova subira kuronka Pedri Gonzalez na De Jong na Lamine Yamal nabandi bamukikuje beza kugira ngo nabo bandanye kuba mwiza bazogarukana za forme n'izindi context cyo kwitamo rero nacyangaruka nkavuga ngo equipe yapu ya kuri academy cyane mu gihe twabonye Barcelona nziza itabura gutunga umwana wo muri America Latine mwiza nka Neymar Junior aza kongerera kuri Lionel Messi itabura gutunga umwataka mwiza nka Robert Lewandowski aza kwiyongera kwa mufise itabuze gutunga umwataka mwiza nka Luis Suarez itabuze kugenda isubiza kugarukana mu rugo abana beza bace muri abasi mugabo babaye beza aho bagiye baracanga ba Cesc Fabregas nuko wayikoze kuri Daniel Olmo ubwo Barcelona confiance muri Ligue des Champions vyangiye yabuze experience ibura facteur mu kiyashobora kwifatira ibintu mu minwe mu gihe vyangiye umwana muto yitwa Lamine Yamal ko niwe yabahetse kuko je ndemeza ko muri demi finale harabaye faiblesse yuko Yamal yisanze ari wahetse Barcelona muri demi finale imbere Inter domira acha mu mukinya tari experimente yuje Yamal twari dufise abari we Rafinha vyari byoroshe ku myaka 28 voire 29 ko tumwitega kibirengeye kuko yari kwa afise yo maturité Yamal yafashe ibintu mu minwe yabaye muri equipe yagira varia uko sezo yagiregera imbere dutanguye dufise Rafinha au milieu de la saison dufise umugabo yitwa Pedri Gonzalez sezigiye guhera tufise Lamine Yamal ishusho equipe yagira hinduka ari naco gituma ravuga ngo iyi equipe itagiye ku isoko gigura nigurisha je mfata kitagiye kuko equipe yatwara Liga igatwara Copa del Rey igatwara Super Coupe igatwara demi finale Ligue des Champions yari keneye mu star yari keneye umukinyi afise style nk'iya Nico nasheje ko ku 11 bigaragara ko bashaka kurokrita yari keneye umukinyi avugisha isi umupira w'amaguru tutagomba kwitega Lamine Yamal gusa na Rafinha ahubwo ashobora gutuma umenyereza ahindura na tactique cyangwa ahindura uburyo abakinyi we bakina mugabo nawe tuvuga ngo il est au même niveau yo gutanga ivyo Yamal atanga yo gutanga ivyo Lewandowski yotanga yo gutanga ivyo Rafinha yotanga rero ni mbatinji twazishora masi siguye kuri Barcelona mugabo n'ubundi akazi umugabo yitwa Hansi Flick atumwe gashobora kuba kanaremeye wanashima gusumba ko yaretumwe mu mwaka weze na cyane kuno musi ari pressure ibyo bageze ko babwirizwa kubirenza mu mwaka weze umugabo yitwa Dieter Flick yahawe akazi kagoye no kwita yuko yafashe risk kira gihe equipe yari yanije baso Daniel Olmo igaragara mu kubino zigera ku 60 mu mwaka weze Flick yafashe equipe igoye gusumba afise no munsi kuko Daniel Olmo nivyo ramwinjije mugabo niwe mukinyi mwiza wenyene Barcelona yitwa kwifisa kuko Lamine Yamal ntiyari bwabe Lamine Yamal dufise no munsi Rafinha ntiyari bwabe Rafinha dufise no munsi ntiyari bwabe Pedri ntiyari bwabe Barde ntiyari uno muza abakinyi bose bo kwa Barcelona umugabo yitwa Dieter Flick yarabahinduriye ubuzima canke yarabahinduriye novuga ngo identity rero
uno munsi n'abari basubiye kwinjira muri saison nshasha nk'uko binjiye muri saison yo mu mwaka urangiye mugabo hari imwe mu mari za Barcelona yitwa Robert Lewandowski afatiye runini equipe ya Barcelona mu bijanye no gutsinda ibitsindo ariko anashaka sino mu gutsinda ibitsindo gusa Robert Lewandowski yarabonye Barcelona ahantu yagiye yisanga kenshi ry'amakarto rouge hasohotse Lamine Yamal hasohotse abandi bakinyi bagiye batandukanye mugabo ukamenya ngo ndafise umwataka ngomba kwamizamwe buri munsi agongana no mu defenseur ashakfa usama yondonkera igitsindo Frike rero no munsi agiye gusubira kwifashisha academy ka Barcelona kitwa La Masia yatweretse Lamine Yamal yo La Masia tutari tumuzeye bituma babona yuko Ousmane Dembele wamwikura namuze muri academy ya Barcelona nagiriwe amahirwe yo kubona presezo yo mu mwaka uheze ndabamwe abana bazi umupira kandi urabona yuko no munsi no mu vyatumye Barcelona ihagarara ko nihagaze harimo abana ba academy harimo ingufu za Casado harimo ingufu z'umugabo yitwa Hector Foro rimwe na rimwe na Marc Bernard yarabafashije tukabona ngo yagize ikibazo c'imvuna ari umukinyi mwiza mugabo hari abana bafashije muri presezo uno munsi basuye mu academy hari umwana yitwa Tony Fernandez sindabona umujana Virgil bintakina mugabo nimba waragiriye amahirwe umwana yitwa Lamine Yamal tukatuzi ko Lamine Yamal atamuramplasa afise niwo mwanya mwiza rero wa Afrika gusura ya mari yinjiro ni Barge nibakwiye kwa Copenhagen ku miliyoni 2,500 amaze kwasinya amasezerano ya 2020 urabe no ngo aba bana bava muri La Masia baba batandukanye cyane n'abana bana bavuye hanze bitwa ko ari muri generation imwe uraza umupira mugabo uvuye hanze ya Barcelona uvuye hanze ya Espagne ariko uraza umupira duza uva mu academy uduganye citwa identity ya equipe ya Barcelona urazi ngo twebwe iwacu akaranga mutima ko gukunda equipe wogomba ko yebego gukina umupira gusa mugabo kumva ko equipe ari vyose vyawe nawe ubiha vyose aho kandi simbona solution mukumva ko buze Yamal ugomba kugira umwana wo muri academy nawe akaciza kugwa ibirenge vya Yamal ahubwo experience yari Lamine Yamal ntibakimubura wabedra Lamine Yamal ntibakimubura wewe ma permutation abaye canke ayo ma rotation kuvuga ko ronko umuntu azoguhanga ivya Lamine Yamal ntibikunda mugabo kumenya ngo wa mwanya ntaviza Lamine Yamal hazoze basi n'ibiburi dubrire yiwe impemo ati aho rero yo potentiel ndayibona mwana yitwa Tony Fernandez kuko naravye je presezo zo mwaka urangiye Afrika cinjira match bakinye na Manchester City nabonye Tony Fernandez ateye ubwoba nabonye Paul Victor mu bimwe mu bintu je Afrika wanashaka ndamwagiriza no munsi Afrika naca taye Barcelona ariko hari n'ivyinshi yayiciye kuko no munsi Afrika ntiyabaye mumenyereza ari male ngo ashobore gutegura foro niyabaye mumenyereza ari male ngo ashobore gutegura Paul Victor abantu baravye presezo za Barcelona barabonye nive ya foro ko biravuga ko hamwe Barcelona to kwinza nimero 11 mwiza Hector Foro azifashwa nk'umukinyi agomba kuwaguma ku nimero 11 Hector Foro na Paul Victor bisiguye ngo Foro wena bagashobora gusohoka muri Barcelona ahubwo bisiguye ngo uno munsi equipe FC Barcelona Frike yatumwa akazi gakomeye mugabo kadakomeye nk'ako yatumwa mu mwaka uheze ako yatumwa mu mwaka uheze yarakarengeje inyuma yo kukarenza aca dusigira rero na za elema zitari zizewe muri equipe zitwereka ngo ndi capable kugaruka ngakora ivyo nakoze kuko no muzi Pedri gusubira kubikora Lamine Yamal gusubira kubikora Frenkie de Jong ahubwo nanje wamfitiye amakengo no muzi ni Rafinha eske Rafinha tuzosura kubona Rafinha mwiza nko twabonye mu mwaka uheze kuko mu mwaka uheze Rafinha yakoresheje ingufu zirengeye izo equipe isaba ibi rero binyerekana Robert Lewandowski même chose niba Barcelona itari capable kuja ku isoko kuzuza estima Robert Lewandowski mugabo statistiquement il a beaucoup aidé Robert Lewandowski n'umukinnyi ateye ubwoba kuko niwe mukinnyi hejeje umwaka muri Barcelona afise ibitsindo vyinshi rero je ugenda urabe niba Barcelona itari capable kurekura amafaranga ngo muzane Diaz nimba itari capable kuzana amafaranga ngo muzane ba Rashford n'abandi bagiye batandukanye ifashisha abana ba academy kandi kwifashisha abana ba academy kiroroshe kumva ko Rafinha yagiye mu kibuga umuramplasa wari Torres mugabo kiragoye kumva yuko Lamine Yamal aja mu kibuga ngo subize Torres kundwe ntibikunda duza Tony Fernandez wazanye no mwana Ronny Bargi peut-être ko bizokunda peut-être je souligne kuko si kwa Barcelona haragoye Vitor Roque avuye muri Brazil ari imari hiye ibinyamakuru vyose bivuga mugabo se kwa Barcelona biranga none Ronny Bargi ashobora gushika rero nabikanka mugabo source y'ubuzima bwa Barcelona ni La Masia gusumba ikindi kintu cyaco cyose yisimbira muri La Masia ategura abana ushobora kubona no mu peti wo ku 11 uyu Jean Virgil mugabo moi je vois le danger bashaka kumuduza bakibagira ko bigeze kurondana Nico Williams je nabona danger komeye cyane kuko equipe igomba gutanga ibirenge ivyo batanze mwaka weze bari no kwiyo pressure ariko kandi bigaragara ngo abagomba kuvyongerezamo ni bande
eregana nabonye faut améliorer l'expérience équipe. eregana nabonye Barcelona siri nombre hagati yongera kuko mzee wa upara nawe narahari Oya baragenda. muri Romeo arahari Oyu bamaze kubidesida ko swat ararunga equipe atayironse equipe barezira contre. Ariko arakora imyimenyerezo tuse mbere ya Barcelona biragoye. Nkuko yafise amasezerano. Nkuko yafise amasezerano nk'umukinnyi wa equipe. Nivyo Barcelona nibaza ko tuzogira kandi kajya keza cyane ko kusora kuganira kuri Barcelona. Twibutsa abantu tout simplement ko buriya inondwi gwera uno munsi kugeza dimanche. Mu minsi indwi igizindwi barafise mardi jeudi samedi. Buri bazokora entraînement mu gatondo no ku mugoroba. Mu gihe uno munsi lundi mercredi vendredi dimanche bazokora entraînement amasaha y'umugoroba gusa. Ariko murumva ko mu minsi indwi harimo iminsi 3 bazokora double séance. Mu gatondo no ku mugoroba. Bagarutse ukazuka nangora nafise. Mesha amis agatanga ibiri munsi vyatanze uno mwaka. Baramufata nkaho yananiwe mugabo kugira ngo bivuze akazi gakomeye cyane no saison mugabo kugira ngo abitange yarakeneye abakinnyi bafite experience yarakeneye abakinnyi bamaze kugira iyo profile yo kwitwa ngo numukinnyi yinjiye Barcelona abantu bose biteze hajya kuba bataronse niko probablement utaronka Luis Diaz canke Marcus Rashford n'abandi bashobora kongereza ingufu na caje muri attaque ko muri mediane je nta ndabona aho kandi defensivement bikonze ukamuronga ni sawa mugabo ibibazo kandi biracari mu igori bashobora kubandanya bifasha Sesni kuko bijanye n'iyandikwa rya Johan Garcia navyo biracari mu igifungu Marcus Twitege naho hafi ingorane zikomeye nivyo i Barcelona tu